Burundi tuguhaye abawe muri kumwe. Nkundira ndabaramutse mwese muriko muradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook na YouTube kuri Gitega Entertainment TV. Reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza kidasanzwe. Kino kiganiro kandi muragikurikirana kuri Ritera Imbere FM umuco mw'iterambere ni kuri Megahertz 104 n'igice kimwe. Reka nsubire kubaha kaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Ikiganiro catunganijwe ku bw'umugambi w'igihugu ujejwe incanco mu gihugu PEV mu mfunyafunyo. Iki kiganiro kandi kiradufasha gutanga ubutumwa no guhimiriza abantu kugira ngo bamenye akamaro ko gucandagisha ibibondo ndetse no kuronka izindi ncanco zitangwa mu gihugu mu ntumbero yo kugwanya ingwara z'ibiza. Kaze kandi muri kino kiganiro. Kino kiganiro mwagiteguriwe na Elvis Nibitanga ndongera kakibashikiriza bw'umugambi w'igihugu ujejwe gutunganya incanco mu gihugu. Kaze rero kandi muri kino kiganiro turaza kuba turi kumwe n'abatumire batandukanye, aho mu batumire bacu muza gusangamwo indongozi mu karere baba baherereyemwo ndetse abajejwe amagara y'abantu mu kibano, abajejwe amagara y'abantu mu kibano ndetse kandi murasangamwo abavyeyi bacandagisha ibibondo n'abajejwe gutanga ubutumwa mu mashengero atandukanye. Kino kiganiro rero kiraza kudushira ku mwanya, kiraza kudusunikira no guhimiriza abantu kugira ngo tumenye incanco, tumenye n'akamaro ko gucandagisha ibibondo ndetse n'izindi ncanco zitangwa mu gihugu mu ntumbero yo kugwanya ingwara z'ibiza no kugira amagara meza. Ibibondo vyacu kugira ngo bigire amagara meza dutegerezwa kubicandagisha ku mwanya ubereye ndetse no ku magenekerezo bahawe. Nuko rero reka nsubire kubaha kaze. Muri kino kiganiro turaza guca irya nino ku bibazo bikunze kuba no kwaduka no kwibaza ku bijanye no gucandagisha ibibondo. Ikibazo uno munsi tuza guca irya nino kigira giti: mbega guhindura akazi no guhindura aho ubaye vyohungabanya ugucandagisha abana? Birakunze gushika ugasanga abavuye mu tundi turere abimutse, urahinduriwe akazi giturumbuka canke urahinduye aho warubaye ugasanga ugiye mu karere utarumenyereye. Mbega ivyo vyose birashobora guhungabanya ugucandagisha abana? Ni kino kiyago rero tugiye guca irya nino turi kumwe n'abatumire bacu. Reka nsubire kuguha kaze. Turahera ku ndongozi nawe ni Manirakiza Jean de Dieu, akaba arongoye, akaba ari ndongozi muri quartier Magarama ndetse aho bita mu Gahera. Turamwibariza mbega uguhindura akazi no kwimuka aho ubaye birashobora kuba intambamyi mu gucandagisha ibibondo? Manirakiza Jean de Dieu aratwiganira. Yego cyane, nk'uko dusanzwe tubizi canke tubibona, ni ukuvuga yuko kenshi hari igihe umuntu yimuka atabiteguye, agashobora kuva aha akaja ahandi hantu atazi, atamenyereye, bibaye na ngombwa arinda kubaza ivyaho hantu. Rero nka twebwe mu bajejwe intwaro bo muri quartier Magarama, ubwa mbere na mbere ivyo tujejwe dutegerezwa kubanza kwakira umuntu, hama tukamenya iyo avuye n'ikimuzanye. Muri ivyo rero turiko turaganira, ntitwibagira kugenda ducishijemo ikijanye nuko amagara muri rusange yifashe neza, kuko ivyo biri mu bintu bituma ico twokwita nk'umutekano w'amagara uhungabana mu gihe muba mutunze umuntu mutazi ingene ivyiwe vyifashe, cane cane ibijanye n'amagara. Ico twibandako cane kubera abakuze bo baba basanzwe biyizi, turabaza ku bijanye n'abana batoya bimukanye yuko bashobora kuba barabagiriye incanco zose uko zitegekanijwe ku rutonde rwiza nuko batazikoze. Muri ico gihe batwishuye ko bazikoresheje abari amahoro, ariko batwishuye ko batazikoresheje ca tubabaza igituma batazikoresheje, ico vyavuyeko, hama tukabarongora. N'ibindi vyose baba bakeneye umuntu abereka
iki canke kiriya, wa mwongo uhuma n'udahuma, inzira ishobora kumushikana ahantu heza n'ahatari heza. Muri uko kuganira turashobora kumurongora mu nzira imushikana ku baremesha kiyago, hama uno muremesha kiyago tumumushikirije agaca amurongora mu nzira nawe imushikana kw'ico uwo mwana babuze, hama amagara akabandanya agenda neza. Ariko ku bijanye n'amagara y'abantu naco turagishikako ku bugira kabiri kugira ngo tumenye yuko abo dutunze muri quartier canke kuri ako gacimbiri bafise amagara meza, kuko navyo mwumvise ko ari ibintu bituma umutekano uba muke, iterambere kurishikako bikagorana. Hariho n'igihe haza gusanga no kuryama mutaryama, kubera hariho ibibazo umwana ariko aragira canke n'uwundi muntu wari we wese, kubera atakwije ibisabwa n'amategeko mu bijanye n'amagara y'umuntu. Tugende kumuremesha kiyago Alivera Nshimirimana, umuremesha kiyago wo muri Nyamugari, nawe nyene ikibazo ni cakindi nyene. Mu gihe umuntu aba yimutse akava aho yahora bakabimukira ahandi, benshi bakunda kutwitura kugira tubahe umuco ngire vyogenda. Bose tubahimiza yuko boja kwa muganga ahantu hose bahabegereye ko izo ncanco hose bazironka, atangorane n'imwe ibiri. Aba yaricandagishije bishitse akaza igihe azazanye agakaye, aca twara agakaye nyene akabereka ko akabereka ivuriro yicandagishije, hanyuma akabandanya aronka izo ncanco. Tugende ku muvyeyi acandagisha ibibondo ni Nduwamungu Nadia. Mbega Nduwamungu Nadia, ukwimuka no guhindura akazi no guhindura akarere birashobora kubera intambamyi gucandagisha ibibondo? Ndavye ndiko ndabiraba bivangira n'abavyeyi kuno baba bameze. Nibaza ko atantambamyi vyotera, kubera iyo wimutse uba ufise agakaye wacandagirijemwo umwana, aho ugiye kandi naho nyene baragukurikirana, urabashira ako gakaye ukabwira iyo wavuye, hanyuma bagacandaga umwana. Nashoboye kuba mva kure, ndaja ahantu kure ndacandagisha umwana nimutse. Vyagenze neza, baramucanse bivanye n'agakaye n'iki, nabwiye ko nimutse atariyo nkuru, aramunyakiririye. Jewe bahanura bagende bakurikira abaganga, ikintu utaba ukizi uragenda abaganga ukababaza hanyuma bakaguhimisha. Tugaruke mwivugabutumwa, turi kumwe na Emmanuel Nsabimana, akaba kandi ari kizigenza mu muhari wa Kiro mu ntara mpuzabutumwa ya Gitega, akaba kandi n'umukiro muri paruwase ya Rukundo. Mbega Emmanuel, ukwimuka uguhindurirwa akazi birashobora kubera intambamyi mu bijanye no gucandagisha abana? Yego cyane, biratuma haba ihungabana, kuko murabizi mwino minsi abantu urabona dufise uturaka hariya na hariya, abandi bafise uturaka hariya na hariya. Kuvuga rero birashobora gushika umuntu akaronka ikiraka hariya agiye gukora akazi kanaka, ugasanga rero agiye afise umwana akiri mutoyi. Ico kirashobora gutuma haba ihungabana, kuko nyamba yaramaze kuronka urucanco rumwe, kugira ngo aronke urundi rucanco rugira kabiri ahantu ataramenyereye, biramusaba hari igihe atari umuntu avyitwarika cyane, usanga vyamuhungabanije, ugasanga yaciye agira ubunebwe, agaca vyibagira, agaca yibaza ko yosubira hariya yari yavuye kubera ariho yaramenyereye. Ico rero kirashobora kubituma n'abandi baba bahungutse baje kuba nk'ahandi, bimutse bavuye ngaha bagiye kuba ahandi, nabo nyene birabahungabanya, kuko aho baba bagiye ntibaba barahamenyera neza ngo bamenye ngo kwa muganga nitura ni hariya, tugenda umwanya uyu n'uyu imisi dusanga bariko baracandaga abana niyi, kuko zirya ncanco bazibika muri frigo, bagugurura rucandaga abana benshi. Mw'ico gihe rero haraba ihungabana. Tugaruke kwa Manirakiza Jean de Dieu, mbega n'akama kahe wotera abandi bavyeyi bose ndetse boba bashikiwe na kino kibazo cyo kwimuka ndetse no guhindurirwa akazi bakaja mu bundi burere batari bamenyereyemo? Akamo n'impanuro nakahe? Bwa mbere na mbere kubijanye n'akamo twubaha canke ico twokwita nk'impanuro, kungurana ubwenge. Hari igihe umuntu ashobora kwimuka atavyiteguriye,
muri uko kutitegura hakaba hari hageze yuko ajana umwana ku rucanco rugira kabiri canke gatatu canke n'urwa mbere akaba atari bwarumuhe, bigatubirana nuko ukazamubwira ati tekera ivyawe utera ugenda mu ntara kanaka canke ahantu ku musozi kanaka. Ni ukuvuga ngo n'abo bantu iyo turiko turaganira muri ubwo buryo nyene tubaganiriza dusotera kumenya yuko umwana iyo avuye yatunganirijwe, dusanze ataratunganiriza ni handi ca tumurungika kumuremesha kiyago, turamujana tukamumuha mu ntoke, hama nawe akamujana akamushikiriza amavuriro canke amasantere de sante asanzwe akora ibisa n'ivyo. Niko kamo numva nobatera, kuko ubwa mbere nabonye bakwiye kubanza gushika biyumvira cane ku bana, kurya biyumvira ati tugiye kubaronderera ubuzima, kurya biyumvira tugiye kubaronderera irasiyo canke iki, biyumvire n'ibijanye n'amagara yabo ko akwiye kuba meza, kuko muri rya terambere baje kurondera, bagiye kurirondera abana batameze neza, umva ntaho bazoritahana baritunganiriza neza, canke no kurironka ntibarironke ngo baribone. Tugushimira, reka tugende kumuremesha kiyago ni Alivera, nawe nyene Alivera Nshimirimana, umuremesha kiyago wo muri Nyamugari. Mbega n'akama kahe wotera abavyeyi abaca nk'ibariya baba bamaze kuba bashikirwa na kino kibazo co guhindurirwa akazi canke kwimuka bakaja mu kandi karere, canke abo bishobora gushika bakimugwa, mbega bovyitwaramwo gute? Akamo n'impanuro kuri bo. Akamo twotera abavyeyi bakunda kudacandagisha abana babo, twobahanura yuko abo bana babajana kwa muganga bakabacandaga, kuko incandaga bazibaha ku buntu. Kubera umwana adacandazwe agira amagara mabi. Mugabo umwana amaze gucandagwa akanka ziya ncanco zose, nta ngwara z'ivyaduka zikunda kubafata abo bana baba bacandazwa. Mugabo umwana atacandazwe, ingwara iyo yose izimushikirako, iyo yose izimushikirako. Rero twe twohimiriza abavyeyi badakunda gucandagisha abana yuko bokwijukira kuza bacandagisha abana kugira bagire amagara meza. Urakoze cyane, reka tugende kwa Nduwamungu Nadia asanzwe acandagisha ibibondo. Nakamo n'impanuro akahe wohereza aboshikirwa na kino kibazo cyo guhindurirwa akazi ndetse no kwimuka bakaja mu karere batari bamenyereyemo? Jewe impanuro nobaha nimba bo bimutse mwimukanya nk'akakaye umwana uba waramucandagishijemo umufisi ari mutoyi, uragenda aho hantu uba wimukiye kwizera kwa muganga bakamwakira umwana. Nibaza yuko atangorane ziba biteye. Tugaruke mwivuga butumwa, mbega Emmanuel mu bo urongoye canke mu buje byo guhereza ubutumwa, nakama kahe n'impanuro wohereza abo vyoshikira kugira ngo abo vyoshikira bagahindurirwa akazi bakimuka? Akamo twobatera nuko aho baba bashitse bokwegera abandi, bakegera abo bahasanze, begereye aho babasanze, hanyuma ntibabinube. Batabinuvye bakababaza ico bokenera ico ari cyo cyose, ego kugira ngo cyane cyane nk'ababa bafise imiryango, yabo mu papa yabo mu mama wese akabaza, kuko incanco z'abana canke amagara meza y'abana ntaraba umugabo gusa, araba n'umugore. Abimukira rero canke baba bahinduye akazi, tubatera kamo yuko aho baba bashitse bategerezwa kubaza amakuru yose akwiye kugira ngo agwaye acamenya ati hafi nshobora kwitura naha. Umwana akiri mutoyi ati amaze kuronka incanco izi nizi, acamenya ati zoca ngenda ngaha. Bibukanye umugabo n'umugore, bibukanye hariho amakaye bagendana, hariho amakaye nyene ajejwe amagara y'umwana, kajya gakaye naho ababimutse bimuke bagende bagatwaye, kuko niho muganga azoca abona aho urugero rw'umwana rugeze kugira ngo aronke izo zindi canco zikurikira. Reka ndabashimire cyane mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro kuri Gitega Entertainment TV, haba kuri Facebook canke kuri YouTube. Elvis Nibitanga n'abateguriye kino kiganiro nongera ndakibashikiriza, ndanabakengurukire cyane, nkashimira cyane vyimva mutima abatumire bacu twari kumwe, Nduwamungu Nadia umuvyeyi acandagisha ibibondo, ndetse kandi twari kumwe na Manirakiza Jean de Dieu umutware muri quartier Magarama mu gace bita Gahera. Reka nshimire cyane umuremesha kiyago Nshimirimana Alivera, umuremesha kiyago wo muri quartier Nyamugari,
twari kumwe ndamukengurukire cyane nkashimira cyane no mwivuga bitumwa ni Emmanuel Nsabimana akaba ari na Kizigenza mu muhari wa Kiro mu ntara mpuza butumwa ya Gitega akaba kandi no mu Kiro muri paroisse ya Rukundo. Ndabakengurukire cyane mwebwe mwese mako muradukurikirana, ariko kandi nshimire cyane n'umugambi w'igihugu ujejwe incanco mu gihugu PV mu mfunyafunyo. Ndabashimire cyane kuba baratunganije ibiganiro nk'ibi kugira ngo twiteho ndetse tunakaburire abavyeyi kwitaho amagara y'ibibondo vyabo. Ndabashimire mwese.